je kubwanje bana numuboyi n'umuyaya bose abo mu nzu yanje bose nkeneye ko bazobaho bakunda filme banayikine kuko ubu bose muri kuki bibabarira. Alright, tubaramutse cyane kandi bakunze ba entertainment y'u Burundi aho muherereye hose ubona yuko ibikorwa tuba twabitanguye tubabwira amakuru atandukanye. Uwo muba muri kumwe mumaze kumenyera ico boy Leonce the Son aka the Son of God aka Man of Burundi. Muri Hidden Talent TV turakira umukinyi w'amareresi abimaze mwigihe umwe mu bantu bafise izina riremereye muri je nkunda kwita Urundi Wood ariko ni abandi bakayita Buja Movies ubwo nawe akaba wundi ni Dodo Fashion mama ye bite vyawe sawa tutwaherukana ke cyane twarayebanye babona waranabyibushe cyane nibiraya byinshi niki waruka nara umugange gabanya imirire umugani wa babandi nzi yambarira bobo nta ngorane hanyuma ibiro bice bipungu nakundi uyenzambara bobo kubera baravuga ko umuntu avyibushe yambara bobo nanje nzosha niyambarira bobo anyway birakubereye Merci. Oya ni bibere ndabikunda. Ntukunda kuvyibuha? Yeah. Kuberi. Ndavyanka kaco gituma wagwa ngo mamvyibuha gose. Ariko hariho uburyo bwo kubigwanya kubera ko utabigwanya kugira ngo haraje uburyo bwinshi umuntu akagira shape ashatse wenye. Sinzigera ngwanya kuvyibuha bizijana. Bizijana shato datana sport ukora. Sport ndayikora vraiment. Kandi cyane. Nkubiheruka ryari? Neje naragiye. Ukorera he? Sport yawe uyikorera he? Fitness. Enzi ngura caduga imisozi ukiruka za koreje ugaheturuka. Nawe nyene ndagenda. Sha we ntiworenga kumutanga no kureka kubesha. Uri se? Sinibaza. Aha no kujya amafaranga sha twoharira. Tuharire. Ngege araza guca urubanza. Behind camera tuba turi kumwe n'umusore akomeye cyane perfect ngege. Iko bamutazira. Nari nanamwibagiwe. Ngege araza guca urubanza tubihariremwo dufata urugendo twiruke ne warenga kumutanga. Je ndatanga ikintu. Ntangora. Ariko muri no misi Dodo mbabarira abantu kuba ndahatevye uri ko rafungura iki gitumye umeze umwuko. Cina byenze n'ukuri. Mbona nyene byaduka bikaba. Okay, hanyuma Dodo turukwakira muri Hidden Talent TV. Ego murakoze. Yumva gute no munsi? Umva meze neza nuko munsi ri play. Usipenye kandi wadusanze muhira. Ariko sivyo vyari bizanye. Ego ruko kwa star ruguba rugendegwa kumuja kuramukanya mugomamo ntimubura ivyo mugenda muraganira rero birageshiye ubugoma muhurira mwibi nabiriye umva ngo nanje kubaramutsa mugabo sinanzi ko ca munkoresha ikiganiro hanga waruje kuramutsa ngege wari umukumbuye mwese nawe nenda ukumbuye cyane badagusabye akabizo nuko bohava Nese nakagwaye agwamaye nubese umuntu nkumbuye kugenda byemere neza arangwa mu ndahanyuma kantera n'akabizo vyakweye kana petit problème inyuma ya kamera ca ndakago hanyuma Dodo urugendo ruba ari runini muri filme uri mu bantu babimaze nk'igihe natanguye ndabivuga tangira utwinjiza neza abantu ubahego ya filme umaze nk'igihe bo filme maze mwigihe abeshi barayizi ni kukibiba iyo kukibiba ni kirayica bigacika Dodo aho kombre turaza kuhagera nashatse uvuge bikeya mu byaranze kariyere yawe urugendo rubari runini umuntu agitangura kabandanya nibaza uri mu bantu bamaze kuboneka muri filme nyinshi mwa kino gihugu murakoze cyane mbajije ikibazo kitoroshe nibyo vy'ukuri urugendo rubari runini rubari rurerure kugira ushikaho ushitse biratwara igihe biratwara umwanya filme ni ikintu kiruhisha
niyo mpamvu kenshi iyo umuntu ariko arabikora atari ingabire yiwe arabivamwo arabiheba mu gatwe bwe ko tuba twumva tubikunda nka jewe nitanze kwa karorero nta kintu cyo mpebesha film nubwo nzosigara ndumwe ndumva ko ntobiheba numva umenga ariho message yanje basi ari gihe mba ntinyawe kuyikubwira nk'ubu ndashaka kuba mfise ikintu shaka kukubwira nkumva ndabuze ukuntu ndakikubwira nkaca ntuma ndakivuga muri film ntuzunkine ko filme mugara ko rukundo nta kibazo rero film iraryoshe film iratuma turuhuka film iratuma ubaho umenga nyene message wayitanze nakayayibonye nakayayibonye umwe wese agakuramwo iciwe gusa filme iratuma uruha abantu baraduca intege uburyo bukahera ukabura icyo ufata n'icureka ariko kubera abari ingabire iri muri wewe urakora uno munsi vyanse ejo ukabandanya hama ikindi gihe ukabandanya Dodo tukiri ngaho kuba ayo challenge ariko avuga ati umuntu ahura na byinshi mu nzira ni ryari hoba harageze nk'igihe ukumva wo biheba nimba carabaye of course jewe nk'ikintu coba carambujije gukora filme narigeze uburyo burankamana burahera hama nkaca mbaza nk'imvya mbega ubu buryo ndiko ndashira muri filme nzobugaruza ico rero ciyumviriye uri umuntu akina filme ubugira uveyo none haje umuntu ashobora gufata nk'imiliyoni 2 ziwaga zishira muri filme atabona ukuntu niba uri bazozigaruza akunguka nayandi hari n'igishira yarengayo ayo ntakora filme imiliyoni 2 ayo ntakora filme hari n'igishira yarengayo kandi ugasanga kugira uzoyagaruze ni ibintu birebe enco bituma ntabwiye ko gukora filme ningabire ibiri muri wewe ego none Dodo ufashe nk'amafaranga jereka ngome ku miliyoni 2 ukazishira mu kintu nkundi muntu wese ariko arakora project nibaze yuko ihangiro giwe kuba ari guhiga ukuntu iyo project yomugira akamaro muri kazoza akagira hantageze ubwo ntiko hava tubifata nko gutahura guke canke gukunda ikintu ukarenza ugasanga cagukoresheje amakosa akaba ariyo mpamvu ushobora gufata amafaranga nkayo ukayashira mu kintu kandi kitazokungura canke uvuga ati je nta mafaranga yihuta nca ninjiza ariko ndamaze kunguka mu zindi nzira Bo, filme kunguka kwayo, daboro kunguka n'abantu. Kandi batubwira ngo abantu n'ibintu. Kunguka kwa filme nuko ushobora kubona filme yanje ukayikunda, ukumva ko uwo sponsoriza, nkazisaba sponsor, hamukama. Rero ico mpamagarira abantu nuko tudodoye batwumvirize. Tugiye kubaza abantu baduhe. Je ndakunda kubivuga. Kuko filme ni ikintu gifasha benshi. Rero kubera ikintu gifasha benshi nabo nibumve ko ujya turaruha kugira dushike kuri kijya dushike ujya filme kugira indi sohoka. Narabonye nawe rimwe na rimwe horukina amafilme. Antukuri kuri tele. Urambeshe. Oya sindakubeshe. Yo ndakubabaza imbere ya kamera. Je na filme nkina. Umupfakazi narakubonye muri filme ya Fanira Vino. Nzibira nkore publicité na. Umupfakazi ari mwo mugende mu murabe. Rero wewe waragiye kuri tele urabona ukuntu abantu baruha bariko barakora filme. Rero kubera wabibonye wewe nkawe uramenya uburuhe bw'umuntu aruha kugira filme irindi ishika irindi sohoka ije kumugaragara. Rero bitwara uburyo burebure bitwara umwanya bisaba umwete nico gituma umuntu atari tala yiwe ntashaka kubikora. Ko bari hano mumaze kudodora bakabasubiza inyuma. Mbo Jesi novuga ngo hano ndadodora baransubiza inyuma ariko hari n'igihe batatwumviriza. Haraho twandika makete ntibayasomeye ntibatwishure abandi nabo bakatwishura kandi n'uburenganzira bw'abantu. Dodo uri mu bantu bakinye muri filme nyinshi hafi zose zagiye zirasohoka wibaza ko abanyirazo ni gike bagiye bakugomwa kugira bazigushiremo nkababonye nkina neza ariko none kenshi korokirita umukinyi kugira akine cane novuga w'igitsina gore boba bafatira kugukina neza byonyene. Bo biravana na sene uwo muntu abagira kine ukabona ko iyo sene ryobera uwo muntu. Ego. Anyway niye filme waba warakinyemwo nawe ukavuga ati ndayinezeremo kabisa ni ubuzima bwanje bwose sinzoyibagirwa. Nta filme nimwe je ndakinamwo sindayinezererego kubera mba numva ndabikunda. Ego.
kandi ni nkuko jewe atamuntu aransaba ngo nkine muri filme yiwe ngo ndamwankire ubu nanje no itanguza woza kiretse mu gihe umwanya wananiye muga vise umwanya oya ariko Dodo ko biri kose hariho nko mu muziki nk'abaririmbyi for example baba baririmbye indirimbo nyinshi ariko akavuga ati indirimbo ni yaramfunguriye imiryango nico nashatse kumenya kuri wewe filime zose kuri zose wagiye ukina zirangana canke harimo yagusigaye mu vati sinzoyibagirwa bo cenka zose ndico kimwe zirangana kuko jiwe namba umpamagaye ngo nkine ari ikintu numva ko ntashaka ndakubwira ati iyi scene je ndayishaka urabanza ukambwira histoire ukuntu imeze amahubwo ati jewe iyi scene yimpe ni bon rero gituma mvuga ko zose ari cyo kimwe nuko nakini ivyo nshaka narabibasa ndabisaba nubwo ati iyi scene ni bon je no ikunda mugaro nizo mbona ko ntoshobora Mundi muntu wese aba ariko arakora ikintu Dodo ko biri kose abayifuza gushika cegeranye na kimwe nenda kubwiye mu kanya gaheze kugera uno munsi kabisa kukintu kijanye n'ikintu gifadika no kuvuga uburyo bwo mu mufuko nikihe kintu maze kugerako ubikesheje film abafana tubarekaho basa no wabavuze je vraiment ikintu maze gushikako narungutse abagenzi bari muri babafana navuga ntuwavumbwira ngo uburyo oya nta buryo je ndakora muri film ntacinyinjiriza ariko film ndayikora kubera ndayikunda ariko ndafise vyizigiro ko nzoyaronka none ga Dodo nk'ubu nk'abatoya bawe wabona bariko barinjira muri film canke nabariko barayinjiramwo uno munsi wobahanura kuyigumamwo canke bona yivamwo kuko nimba umaze imyaka nkino yose atakintu yakora muri film mbona menga biranateye n'ubwoba je kubganje bana numuboyi n'umuyaya bose abo mu nzu yanje bose nkeneye ko bazobaho bakunda filme banayikine kuko bo bose muri kukibi babarimwo Dodo riko rabategurira akazoza kahe kandi bino bintu numva ata amafaranga arimo mbo nakubwiye ko gukora filme ni tara y'umuntu ni do y'umuntu kandi ingabire kirazira kuyibika urayisohora nk'ubu ushaka kubona ko nkina neza ejo canke igihe ushaka kuzoba mu milliardaire ukacuza urampa ga sponsoro kame bifaranga byinshi genda ahubwo wagure genda ukora usubira ukore no kuvuga nimba nagukurikiye neza uvuga ati je nguma nkora ndazi ku mwanya n'umwanya no kwibukwa ego ati kandi ibi bintu ndabikora nk'umuhamagaro nubwo ntohembwa nkumva yuko je ikindi muri jewe nagishize hanze ivyo vyonyene ndabinezererewe donc nkumva ko ndagisohoye ingabire yanje ndayisohoye ndayisanzaje mu bantu aho je n'amahoro menshi none ko bitwara umwanya munini nkuko wagiye urabitubwira ucu bifadikanya gute n'ibindi bintu bisanzwe byo mu buzima kugira ubuzima bubandanye uraza umuntu abakenera ibintu byinshi desana umuntu niwe yi program jewe uno musi ndumudandaza kandi ndumukinyi wa film ndapanga program nkavuga ati igihe iki ni cha tournage igihe iki ni cyo kuja kudandaza ego bivuze yuko urudandaza ukora ariko rushobora kuba rugusahiriza mu gukora film ego ahubwo muzumva no guhomba naho mvya mahera yose najanye muri film muzumva naho mvya mahera yose najanye muri film niko kwifuriza guhomba kumbura rafise ugundi kuntu bimanaginga byose bikabana bigashoboka byose ni bukebuke kandi Imana ntiyo vyemera Dodo umubano wawe n'abandi bakinyi ba film uhagaze gute mubano hagaze neza ubwanje je ndamahoro kandi nabo nyene nkekabara amahoro gusa sinzi mu mitima yabo muga je ndamahoro nabo nyene ivyo mbonesha amaso twese turi bien Dodo sibango uri mu bantu bavugwa ko ushobora kuba uri mu bantu badashikirana cyane n'abandi bakinyi ba film uri se oya urapeshe akarorero nkanda akarorero biragoye guca dutora ngo ni naka ni hano ni sukubesha mugabo hari guca nk'abantu kumva ntavuga ati bana Dodo ntaboneka menga ari bize n'ibindi bintu vyiwe ariko ukaboneka uje kugikorwa gusa erega desane reka ndakubwira ikintu kimwe ndi busy nivyo kandi ntabaye busy sinoba nakubwiye ko film itodutunga je vraiment film ntiyontunga mugabo kubera ndayikunda kandi ntashaka kuyihagarika nayo nyene ndayikora rero inyuma ya film mba ndi mu bundi buzima
mba ndi kurondera ubuzima hama mugabo nta n'ikibazo mfitaniye n'abandi dukorana dusangiye umwuga. uri bize ariko nk'uno munsi twakubonye baje kuraba Riva sibanga niyo mpamvu rero nk'ubu Riva naje kumuraba ejo uzoba wagiye kuraba nde? ejo nzoba nagiye kuraba wowe nkande kuraba nka Fanira Vine mbere nshanja y'ubunyene nshanja y'ubunyene bashaka turafitane programme urumva mugabo si vya bintu vya buri mwanya hajya usanzwe uri umugenzi na Ravine cyane nendo bizi kanavyo irisha navyo nzija Dodo kuko kwamba kunteza abantu je nk'ibyo ntavyo mbanza none desane reka kwigirisha ntacuba urabizi ko Fanira Vina ari umugenzi wanje kandi nawe n'umugenzi wawe abere ndo wayo gute kandi nawe uri umugenzi we apere ndo wayo nawe n'umugenzi wanje Ebana ndumva ari vyiza kabisa Dodo iri kuraraba ino industry ya filme muri rusangi mwino misi hari ikintu kiko kiravuga ngo hoba iri kiragaragaramo banashaka n'urukundo rurenze ubwo handi abantu ngo bakaba bafise amakenga yuko filme zishobora no kuduga cyane zigaca ko n'umuziki we niko bibona ceno ryohego kandi jewe bariko barakora mba numva ndyohewe kuko iyo uri muri tele hariho abandi muri kumwe abari sawa hama ikindi kintu cyo jewe kimaze imisi kindyohera nukuri abarundi dusigaye turaba filme zacu ego uno munsi jewe ndiko ndaraba abarundi basigaye bahurumbira ivy'iwacu gusa ntibarashika ku rwego nyene twifuza mugabo basigaye babiraba je ndibuka nkora filme ibihe narayikoze mugabo nta bantu benshi bayiravye ariko uno munsi ndavye aho ngeze ivyo ndiko ndakora uzumva abantu bose ko baramvugisha bariko barantelefona filme uraryoshe ibi nibi kica kinyereka ko bayira Dodo uvuze filme ibihe nibuka neza nimba ntibenshe ni wewe wa mbere mu Burundi kuva YouTube mu mateka YouTube abayeho umaze gukina filme ku giti cyawe kuri YouTube ikaronka ama views menshi sinzi kwanza yo kica kintu kizi ndakizi filme ibihe voilà ni ihe strategy wo barakoresheje kugira nabandi bantu bari korakira muri no misi nkuko bavuze kindi je mfise urukundo nabato yabanje nifuze ko batera imbere akantu bakoresheje bazagakoresha kugira ibikorwa byabo birabwe nkuko ivyo bawe bariko barabiraba mbo nta kintu kimwe nakoresheje atari amavi yanje nashize hasi ntumve ngo ndakora filme imbere yuko ntankora niyo filme ndabanza nkashira amavi hasi nkafukama haje no gusengura se Imana ikaba mu vyanje urumva wewe namba utahurura aba film mu musi ukayiraba none Dodo nkaberi nimba afise nkiyaheze ku 12 tuvuge ko atigeze asenga oya je na wambaje strategy nkoresha nta yindi nkoresha n'ukuri atari guhamagara ijuru niyego none mvuge ngo ndaja mu bapfumu ngo ndaja he oya ariko ijyani ndaja kuri tera mahabwira Imana ati Mana ndatanguye igikorwa niwe woko kiyobora yego ariko ijya ni record idasanzwe Dodo nibaza yuko nawe ukiyumva byo babyarana kugoya no kwakira hari igihe nyene biba bigoye hari igihe wimva ati none kubera iki nakatari we byagenze kubera iki umva arabandisha mbona umenga nibo ariko Dodo filme ibihe niwe wayandikiye canke barayikwandikiye filme ibihe nje nayanditse congratulation urumwandisi w'umuhinga koko urandika filme igaci kundo ko harujya rugero ego story yose ibiki amanimba amascript niki sindabizi cyane ariko byose niwe wavyanditse nje navyanditse nkuko abantu batarayiraba tubaciremo gatoya nko ubanyuriremo nka mu majambo make rezime nk'iminota 2 filme ibihe irimo ubuhe butumwa filme ibihe irimo ubutumwa bwinshi butandukanye nk'ubu akarorero katari kure irimo nk'abagore bakunda gutora amatelefone y'abagabo bakaja guhiga ama message ariko yibuza umunezero wiwe arikaja gutora telefone y'umugabo wasoma utu message canke abagabo ko batora amatelefone y'abagore basoma utu message telefone uyishaka kwiki telefone yawe niyo kandi diko nka usanga naho ja gukora message mbora afise umushere na office gusa ndashobora kumuronka nimboga ifise butoya wawe nta office ya ndonderesha Dodo nonze ko twikundana nangoraje anye nawe nimba tari rarenga oya kwiye rumva ugasanga nk'ubu uriko urasoma nk'ama message mwiyo telefone ijya telefone wewe nta kigutwaye uriko uja guhiga nk'ama message aho nyene umuriro ukaburatse
birengagize gusoma barekane ni ego kugira babeho neza babeho bishimye. Hama iyindi message irimwo yigishije abantu cyane, hari igihe ugira umugenzi w'indyarya, umugenzi akaba aragusamburira urugo, waruzi ngo n'umugenzi ugasanga niwe ariko aragusamburira. Ivyo byose biri mu bintu vyigishije abantu cyane, kuko baramvugishije benshi, amakomantere ndayasoma, narabonye ko ico kintu cabafashije cyane. Alright, Dodo, reka duce tugira ko ubona ko n'umwanya ntubari munini cyane, utubwira kuri projet yawe nshasha mwino minsi washize hanze urukurikirane rwa movies wise kukibiba nakwaje kukibiba nyene ibintu nkabijya abandi bantu bagakina amaseri nawe ugateramwe yiwawe. Numvise no bikora uko. Ni projet iganirire ku bantu gatoyo baganirize bimeze gute, hagiye gukurikira ibiki, abantu bitega iki mwaka yagikorwa watanguye. None gadesa numva ntazoba ndayivuze, reka bazoje kuyiraba ahubwo. Kukibiba ica kuri channel yanje Gateka Films imisi yose mercredi isaha 18 z'umugoroba ibigiyeko. Bazogenda bararabura ukurikirana ukuntu bigenda birabandanya, kandi uriko ni projet uri kurakinana n'abahe bakinyi? Abantu bakinye muri kukibiba hariho Abel ndibaza muramuzi nubwo atarashikirwa, ariko muri kukibiba arimwo. Harakinyemwo na Dani we muramaze kumubona, na Grace n'abandi rero benshi batandukanye. Fanira Vine ntarimwo muri kukibiba, bivanye nuko twatanguye tournage nawe ari muri tournage y'umupfakazi. Rero ntivyari gukunda ko nawe aba muri film zanje, kuko nawe yari kukivi. Nibaza ko byinshi muba mwabyumviye bakunzi ba Hidden Talent TV, twabazaniye abantu nk'aba kiganiro coco aba ari bwina, aho tubazanira abantu badasanzwe bakabaganirira, ariko kandi bagira n'ibindi bintu bubaka muri society. Twari kumwe no munsi mwamwumvise yitwa Dodo, hariko n'akantu ka Dodo Fashion sinzi aho kavuye. Dodo Fashion kavuye mu kazi nkora, jewe ndi umusiriste nambika bigeme n'abakenyezi. Ego. Dodo, tugushimira cyane kuba wari kwitabye muri Hidden Talent TV. Nanje ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane, nibaza ko tutakibigisha, mugire subscribe, comment, share kugira tubandanye tubana 5 kuri 5 kako. Hasta la vista.